turamutse ariko baradukurikirana amahoro neza cyane abakunzi bacu ba Be Live Show aho muri hose yaba mu gisagara cya Bujumbura hagati mu gihugu no mu bihugu dusanzwe duhanye imbibe ahandi hose muri Afrika mumeze neza bikurana pa uranyumva ko nabo nyamwigendako hari biri benshi ugani mu Kirundi siko yego turi kumwe na Elodika sa nta kintu na kimwe reka tumuhe ikaze tubwiye tumuramutse murakoze cyane meze neza Elodi meze neza ndashimira Imana hagati y'aho ndabifuriza umunsi mukuru mwiza w'abakozi wow nasibagiye umunsi mukuru w'abakozi cyane nziko rero uyu munsi babizi Mase ego murakoze cyane twese kuko twese dukora umwuga umwe ego Elodika twari twababwiye yuko tuza kumwakira hano kugira ngo atubwire hari ikiriya gikorwa muhejeje kubona nyamwigendako asanzwe ahagarariye hano muri niko bivuga atari hano nagariye gusa mu Burundi isi yose okay agarikiye muri iyi nzitwa August asanzwe aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngaha rero tubona uyu kugira ngo atubwire ibijyanye na hirya gikorwa sivyo nani ego ni nyamwigendako indirimbo yasohotse ku munsi w'ejo byagenze gute indirimbo mwayipanze gute mbwiye tuzi neza yuko umuntu atari hafi y'igihugu ciwe rakoze cyane nyamwigendako ntiyasohotse ku munsi w'ejo nka shasha yasohotse ku munsi w'ejo amasanamu kubera yari imaze igihe novuga yari yasohotse ari bimwe mu buryo novuga audio visualizer aho ubona yuko rero yagiye isabwa n'abantu benshi ngo tuyitangire amasanamu twaraciye ku binyamakuru bigiye bitandukanye turabicisha ku mbuga zacu dusaba imbabazi abantu yuko amasanamu bidakunze ko tuyashira hanze ukwezi kwa twemeye mu kwa gatatu kuva mu kwa kabiri tubemerera kubera ko ibirere by'aho umuririmbyi August Burundi asanzwe ari byari bimeze nabi aho ubona yuko usanzwe amufata ama image avuga ati twosanga dutanze ama image mabi ku bakunzi ba August Burundi niho twaciye tuyumvira reka tuzora kumbure dutegura amasanamu ibirere bihindutse mu nyuma turakora ama image yino ubona ko aravanze yino na hariya ya August niho twaciye twiyumvira rero iminsi yose muri management ya August Burundi irebe turapangira indirimbo tukaraba ati mbega twisohora ryari twarabonye ruko igikorwa ugerageje kumviriza message irimwo niyo kwigisha abarundi gukorera hamwe kugira ngo turane natwe ko twotezanya imbere twibuka yuko itariki imwe ari ku munsi mukuru w'abakozi tuvuga ati iyo message ko wumva ko itariki imwe abakozi bazoba barahimbaza umunsi mukuru wabo ukora reka tuyitange itariki 30 z'ukwa kane kugira ngo burya butumwa byo bashikire ndetse n'umusozi wo arahimbaza umunsi mukuru w'abakozi ushobora kuganira kuri ico cyumviye cy'umuririmbyi August Burundi gukorera hamwe nuko rero twace twumvira amasanamu arakogwa tuca turiyumvira kuyatanga ku munsi w'ejo aho ubona yuko twafashe amasanamu yino harimo abigeme beza bariko aratamba imbyino z'ikirundi mu ruririmbo nyamwigendako hamwe n'amasanamu y'umuririmbyi August Burundi nawe nyene yafashwe ari hariya agaragaza igihugu cy'u Burundi ego bega biroroshye cyane cyangwa biragoye gose gusohorera indirimbo umuntu atari mu gihugu cyo bimeze gute ntivyoroshe cyane kubera ko ku ruhande turetse yuko kuyisohora atari mu gihugu ciwabo ku ruhande rw'uko abakeneye wenyene vyabikorwa kuvyitangira aboneke nko muri kino kibanza mba ndahakaza gusigura uburyo bwamuvuye cyane ariko ikigora cyane urumva nuko ufata amajwi n'amatwi ndavuga yuko muri ivyo August Burundi wewe indirimbo nyinshi ziwe usanga ziko zikora bahinyenyozi bahani wacu nyinshi ni Colida Magic ubona yuko rero biba bigoye bisaba yuko afata umwanya hariya kwicara akandika agahagarika akazi narijya aba yagiye hariya gupagasa akandika hama akaja muri studio
maze akaturungikira ry'amajwi umunyenyezi wa hano nawe akagira ayo wica yakoze ko ari naho duca dutanga kirya gikorwa muhora mubona. Jedova ni ibintu bitoroshe gukorera umwuga hanze y'igihugu na nyarya usanga amayimaje abantu batamba iki kugira ngo uze urabonekamo ni ikintu kitoroshe cyane ariko ngira ko nibazo byinshi nk'abo manager w'umukobwa umwigeme birakorohera cyane kumanaginga umuntu aho plus de cela urafise akazi gukora managinga umuntu mutari kumwe hafi. Biranyorohera kubera ko nako abarakazi ikintu cyose umuntu agihera umwanya wacu kandi iyo uri gukora ikintu gikunda biba byoroshe. Rero hari umwanya twicara nawe twapanga ibikorwa kubera ko urazi ko muri ibyo byose agira calendrier twavuga ati kuno kwezi dushaka gukora kuri ibi n'ibi n'ibi aho biba byoroshe kubera ko tuba tuzi iti uyu munsi muri irebe tutegerezwa kurangura iki, uyu munsi Auguste hazotegerezwa kurangura iki, iyi tariki Auguste ategerezwa gushira hanze iki canke ategerezwa gukora iki. Ni nayo mpamvu usanga ibintu byose twabipangiye ati ku managing uri umukobwa biranyorohera cyane kubera ko manje ko managing umuntu ariko akora cyane muri style ibintu nkunda by'akaranga usanga rero turuzuzanya azana ivyiyumviro vyiwe nkazana ivyanje tukeshanja twahana ivyiyumviro maze kugira turabe ko yuko intumbero twaduse muri irebe dushobora kwishikako biciye mu gahogo ka Auguste. Ego mu kanya Elodie ko turavuga ngaha na mugenzi wanje kubyerekeye akaranga y'umusanzu mu managing artiste asanzwe ari indirimbo zifatiye ku karanga mashobora kudusigurira ari abakunzi bacu badashobora kumva akaranga akamenya kubwanyu mu bisanzwe yo mvuze ndashobora kuvuga mu Faransa akaranga ni identité. Akenshi iyo umuntu iyo ushaka kwerekana yuko uri umurundi canke iki usanga kurerekana ikikuranga rero akaranga iyo turiko turavuga akaranga niyo identité yaba nka Auguste rero kugaragaza akaranga ku Burundi yerekana ijya identité yiwe yuko ari umurundi abicishije mu vyino ahari haca ririmba imvyino z'akaranga ku Burundi. Imvyino z'akaranga ku Burundi naho turazi ko abari imvyino zirimbye mu rurimi rw'ikirundi rw'iwacu ururimi kama hama hakaba harimo n'ibicurangisho kama. Umwanya wiyaguye wo kuvuga kino kibazo gisubiremo kandi twinonosore muri ko murasohora indirimbo mu mezi make twabona indirimbo irasohose ni plan canke umugambi wo kuzoshika kuri album gusohora indirimbo ibya album twavuze urukurikirane ndetse n'izi ariko arasohora ziri mu rukurikirane rwitwa Dukunda Burundi. Bona yuko kuzisohora tuvuga ati nuko twifuza yuko twari twahaye narigeze kubivuga ati twifuza ko yuko twihihangiro kwezi k'umunani zikaba zagiye hanze kugira ngo dushobore gutegura icitwa isabukuru ariyo y'iyo album Dukunda Burundi. Ubu twaramaze no kubishira hanze yuko isabukuru izoba mu kwezi k'umunani naco tumaretse ko turasohora ivyo bikorwa kugira ngo umuririmbyi azoshobore gushika ashobore guteramisha abantu kuri ivyo bikorwa. Ego murashobora kutubwira mu ncamake imyiteguro y'isabukuru imeze gute mbega iryo sabukuru izuba gisangije mu bihe bikorwa na cyane ko tumatse ko turabona amasabukuru igiwanyu muri management iwanyu riteguwe gute nakahe kabijya tuzosanga muri festival? Akabijya ni nkuko nako ndabivuga hari amafestival gatandukanye twazoba ari sabukuru nkuko twagise Dukunda Burundi azoba ari kugaragariza ivyiza vy'igihugu cacu no kwereka abantu uburyo dushobora gukunda igihugu cacu ibirimwo biciye rero mu baririmbyi gatandukanye aho ubona yuko iryo sabukuru nkuko nabivuze rizoba mu kwezi k'umunani n'umuririmbyi Auguste Burundi azoba ari hano. Twagiye dushikiriza ivyiyumviro vyacu ndetse radio na televiziyo wayandi ma radio ariyo RTNB ubona yuko baciye bavuga ati ico gikorwa dushaka kugifata mu mugongo ari nabo turiko turakorana mu kugitegura muri kino gihe nta byinshi nza kwivuga ko ariko nibaze ko nzogaruka nza kuyaga ati bimeze gute kuko turiko turategura ico kwita ikiyago kubanditse n'amenyesha makuru vuba cyane ariko ico no menyesha yuko ikibanza kiramaze kumenyekana bizobera muri Arena
ni mu kwezi k'umunani, itariki tuzoyimenyesha vuba. Imyiteguro ni myiza, azoba ari isabukuru ishaka kwerekana nk'uko rakora bivuga akaranga k'u Burundi icarico. Turazi ko mu karanga k'u Burundi habamwe imbyino zigiye zitandukanye, intambo zigiye zitandukanye, ndetse n'izo ndirimbo zihayagiza igihugu cacu zikabonekamwo, hakaboneka na babandi bagiye batandukanye yaba mu berekana ibikino basanzwe bakina ari byo kwerekana ka karangamutima k'igihugu cacu. Byinshi bazobimenya kumbure muri ico kiyago tuzotanga ku banditsi n'abamenyeshamakuru vuba uko bizaba bitunganijwe. Mu kanya gahetse two turavuga ku byerekeye igiteramo cyabaye cyo kwiyare. Yego sindibaza tuzoba dufise abashitsi batandukanye bavuye mu bushikiranganje niko turakoresha. Yego tuzotomba gute ofete Rafael karashaka ko akashaka ko bivuga nzogaruka ko bure ndo nk'akandi kanya ko kubivuga mu buryo bwagutse. Yego ariko azoba n'ivyo hariho style du jour y'ibijanye na cancana numva iyo tuje guseruka twerekana nk'akaranga ndumva ko tuzakwerekana ça ici tugiye muri arena n'igihugu tugiye muri arena n'ubundi tuzotomba ibintu by'akaranga. Okay urumva ejo muri arena ibirori byari byatewe iteka n'abari mu bushikiranganje mu by'ubugenzi harimo inkino n'imico kama. Twizeye ko no muri uko kwezi bazoza gushigikira abana b'i Burundi. Ariko kandi ndashaka kubaza mu biteramo byinshi hari gusanga uko byateguwe uko twabibwiye uko biteguwe atari ko byagenze. Mwebwe muri sur neza igituma mvuga ati turi neza nubwo atanyamba itabura gahunda niko avuga atanenga itabura gahunda. Ibintu nk'ivyo nibaza yuko twarafashe iyi sabukuru twatangwa kwivuga mu mwaka uheze, twarafashe umwanya ukwiye wo kwitegura, ari naco gituma no muri management irebe company cyuko turategura umu artiste wacu. Iyo tuvuga ati dushatse kwagiza hamateramisha abantu twe kumubwira kuza kuko sikigo hamaganezereza abantu, ariko twashatse kuraba kubera ko azoba ari incuro ya mbere, azoba ari n'igikorwa ngaruka mwaka kizoza kiraba. Ni nayo mpamvu rero twiyumviye yuko ati uburyo twogikora katumanze tutegura incuro ya mbere kugira tuze tunabone yuko no mu zindi incuro uko vyogenda birakogwa. Kandi nizeresha abantu n'inzumva igikorwa kizoba kirimo radio televiziyo vy'igihugu nuko ari igikorwa kiriko gitegurwa neza, kiriko kijamwo yaba uburyo yaba inguvu ndetse no kwiyegereza abantu bamwe kugira ngo dushobore gushigikirwa. Ni naco gituma rero nizera ko bizoba bimeze neza. Bizoba live televiziyo na radio bizoba biriko biraba ikibiriraho. Okay. Ariko bashobora kubicishaho kugira abantu ntibazoshobore kureka kuza. Hari abantu baca bigumira muhira akaca avuga ngo nzobikurikiraniraho baze bashike hama bakurikire uzoba yafatiriwe muri arena. Nibaza naho abarundi bose niho buzura 12 miliyoni z'abantu. Abandi bantu babashaka kubiraba kubikurikirana buke n'icyo tuma ndetse yashobora kuzobikurikirana kumbonesha kwezi bitandukanye bizaba bashitse. Nizera ko na BTV muzaba duteye iryo teka ndetse na RTNB nk'uko asanzwe ari gikorwa nabivuze dufite ico no kwita partenariat muri ico gikorwa. Nibaza yuko bizokora kubibona ariko bazibashika ari banshe kubera ko nibaza ko ikintu wabonye uri muri ico kibanza kirusha nico uboneka neza cyane. Tugushimire cyane kubona abashoboye kuza. Ndibaza indirimbo yamaze gusohoka, video amasanamu yari kuri channel ya YouTube ya Auguste Burundi. Ego iri kuri Auguste Burundi official, ashobora kuja kuyiraba bakayisangiza n'abandi ndetse kuko ubutumwa burimwo buraturaba burandaba ndetse bukaraba bariko twikena kuri BTV kugira dushobore gusangiza abandi mu gukorera hamwe. Umva nyamugenda ko narimira impeshi n'ubutumwa budasanzwe na cyane cyane turiko turahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe akazi n'abakozi. Ego okay. Tushimire cyane Elodie gakora ashobora kuza ngaha. Ego ndagushimire cyane Rafael, ndagushimire cyane murakoze cyane. Okay. Ego
reka bakabasubize babanze bagasubira bakumva bakinovore hanyuma aca tumusezerana Elodie ka tugushimiye cyane genda amahoro tugenda na mwigendako hanyuma aca tugarukana hafa y'inyanto merci. Okay na karibu nyamigendako ntari eko wa gatanu kitogota mkirundi kitogota chumanza kwa rura warandika mukiza sawa imeshi ego reka tubashimire ko tugiye tugende mu munsi mukuru natwe umunsi mukuru watangwe turi ngaho reka tugende tuhimbaze fresh. Ego ndagushimire twakoranye neza cyane rwose dushimiye cyane mu biga bw'ibyuma Jules Boy Singabire Sport ego ari kumwe na Jules Verne na Kimana Sport ego barabanye n'abatipe babiri bashushe sana mu sport batangaza match bien sana fresh usanga bimeze neza ego gira aho bubahwe n'abari kwatwikirana gira aho baba bubahwe n'amacupa ariko amagara n'amajana turayifurije amabugire abakozi ba leta n'abakozi bikorera n'abakozi bakorera abandi uyu mwaka abakozi bakorera abandi rero mugire aho muba mu mwaka anniversaire wundi je mu mwaka usa kandi double pimenyesha sizo ibyiyagura mu buryo bwagutse. Okay urakoze cyane bashimiye mwese imani bahezagire twasubira ejo umwanya n'amasaha ngaya nyene twagiye